Yes, reka tubaramutse inshuti bakunzi ba PITV, Peace International TV. Turabaramukije umuntu wese ahari mu cyohero ciwe, harabimwe mu gihugu, hariho abari hanze y'igihugu, hariho abadukurikirana ku munsi. Reka twongere tubaramutse, tubaye n'ikaze muri kino kiganiro. Kuri microphone ni Pacifique Nduwimana. Turabashimira kandi ukuntu mudushigikira, mukaturaba, mukaraba ibiganiro, mukatubwira ko mwabikunze. Harabagira share, harabagira comment, harabagira subscribe. Mwese turabashimira. Turiho konesa y'ibikorwa mudukorera. Reka tubasabira umugisha, Imana ibahezagire gose. Hanyuma rero turabaye kaze muri kino kiganiro. Ikiganiro tugiye kuganira kibazo umuntu wese azokurikirana kino kiganiro, uri hafi n'uri kure. Ni kubera iki kwahukana vyabaye ndanse muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi, kumure n'ahandi? Kubera iki ama divorce, kubera iki kwahukana vyabaye ibintu bikomeye, vyabaye nkaho mengana amafaranga umuntu hana n'uwundi? Kubera iki vyabaye ndanse? Mu cegeranyo canke mu matohoza yabaye muri kino gisagara ca Bujumbura honyene, mu makartie novuga agize kino gisagara ca Bujumbura, ayo matohoza arerekana yuko hagaragaye mu mwaka w'2020 hamwe n'umwaka w'2021 haragaragaye amaka agera ku majana 570 570k aho nyene mu gisagara ca Bujumbura. Abahinga bagaragaje yuko quartier itwara idarapo mu kwahukana ari Kanyosha. Murantabara ntimuntera amabuye, n'ibiharuro byaratanzwe yuko ari 118. Hanyuma quartier ikurikira ni Kamenge niyo quartier ikurikira, yo ifata ibice 70 amaka yagaragaye, hanyuma hagaherezwa na Ngagara n'ayandi kumbure amakartie atandukanye. Noneho umuntu akibaza, hano twagiye hagati mu gihugu, umuntu akibaza ati none ivyo bintu biva kuki? Ni kubera iki vyabaye ndanse? Nico gituma turi kumwe n'umutumire wacu atugendeye muri PITV, yitwa Omar, aba imuyinga, n'umwigisha, arubatse, afise n'abana. Turaguhaye kaze muri PITV. Ego murakoze cyane nkuko yamaze kwivuga umushikamisha makuru. Ku mazina nitwa Ndikumasabo Omar, nk'abanubatse mfise abana babiri. Mu buzima bwa misi yose naho nsanzwe ndumwigisha murezi, hama iruhande y'ivyo nsanzwe ndi n'umuvuga butumwa mu ishengero. Turakwakiriye cyane muri PITV. Mwafashe urugendo runini cyane kuva mu yinga. Urugendo rwagenze neza? Muri makuru urugendo rwagenze neza. Mubona ko hariho bamwe bigora muri bisi bakagenda nk'umure baravumisa, ivyo ntivyanshikiye. Ndashimira Imana ko nashitse amahoro. Yego. Uyu rero no mutumire dufise uyu munsi, niwe tugiye kuganira kuri ico kibazo nyene tweko turavuga, ikibazo c'inkora mutima ku ngo, ku bakiri bato, bimirije kubaka. Ni kubera iki kwahukana kwabaye ndanse? Nibaza ko hari impamvu. Mbega Omar, kubera iki kwahukana kwabaye ndanse? Reka duheraho nyene, kubera iki kwabaye ndanse? Ukwahukana muri kino gihe tugiranije n'ibihe vyaheze mu myaka yaheze, twovuga ko kwabaye ndanse aho umuntu ashobora kugira mariage nko mu mwaka umwe ugasanga aciye atandukana n'uwo bari bubakanye. Ivyo navyo rero bikaba biva ku mvo nyinshi kandi zitandukanye, nkumbure tuza guca irya nino muri kino kiganiro. Tudatevye rero turashobora guca twinjira nyamukuru mu mvo nyinshi zikunda gutuma abantu bahukana. Ubwa mbere tugiranije ubugeni bwa kera n'ubugeni bw'uno munsi nico bwaba bushingiye ko usanga bitandukanye. No kuvuga ngo ntabwo mfise imyaka myinshi cyane, ariko kandi ndakuze iyo umuntu amaze kugira mu bana babiri abamaze kumenya ivyingo ku rugero rutari ruto. Ubugeni mu myaka yahera iyo umuntu yaja kuresha umwigeme, ntabwo umwigeme yashingira ku bintu umuntu atunze bifatika biri ku rugero rwo hejuru. Yarashobora kubanza karaba ati mbega umuhungu umusore tuzokubakana arashoboye ibikorwa runaka, kuko kera bafatira ku bikorwa by'amaboko.
nk'umuhungu inkuma ikamanzi karaba ko ufise utuguvu uri nk'umusore w'inguvu nkuko kwawe nyine urabibona akavuga ati uyu muntu urashobora kubakana bakaraba ati este ni afata isuka ashobora kutaruha mu minota 30 bo ibintu nk'ivyo mugabo uno munsi urukundo rw'uno munsi rushingiye ku bintu tubonesha amaso donc ibintu biboneshwa amaso umukobwa afise ibintu aba afise mu mutwe wiwe aba ariko ariyumvira mu gihe uri kuramuresha we ntarabana n'imyitwarire yiwa nta mutima wiwawe araba ni kuvuga akunda ibintu uno munsi keshi abigeme ntibakunda abantu ntibakunda umutima w'umuntu bashobora kubanza kuraba afise iki ntabanza kwiyumvira ngo ni muntu ki ahubwo icambere afise iki ivyo ni vyumviro biri muri we adashoka kubaza ivyo rero bigakurira muri we hanyuma bikaza bivyara ibindi mbega tukiri ngaho nyene kumbure ntituvuge abigeme gusa ko aribo bakunda ibintu mbega nta bahungu bo bakunda ibintu kubigeme n'abahungu barakunda ibintu ariko muri rusangi muri iki gihugu cacu c'u Burundi dufatiye ku mico n'akaranga umwigeme niga kagenda kuresha umuhungu niyo mpamvu dufatiye cyane ku rugwego rw'abigeme nayo ubundi n'abahungu barashobora gukunda umwigeme kubera ko iwabo bava mu miryango yifise birabaho ariko rero ku kiganiro turiko turahanahana kuri umwanya ivyo uko navuga bijanye no gukunda umuntu ufatiye ku byo atunze ivyo birasambura ingo nyinshi akarorero uyu munsi uri umusore wifuza gushinga urwawe umukobwa arashobora kukubaza ati mbega iwanyu byo bavyifashe gute aba papa na mama ibintu bijanye n'ubutunzi kugira ngo yumve ko urugo nigwamera nk'uruzamba mushobora kwirukira aba papa na mama ariko rero umugabo ategezwa kwimenya hamaka kubaza ati mbega ko tubona mu gisagara ca Bujumbura nk'akarorero ibintu byo kwiyunguruza bigoye muba mufise akaduga ndimo ndaje ahantu hitwa ku bintu bakunda kuvuga ngo ni 3V ngo V zitatu nizo ziciye ibintu kuvuga V ya mbere ni voiture uburyo bwo kwiyunguruza akaduga V ya kabiri ni villa inzu nziza na quartier irimo arakubaza ibibazo nk'ivyo V ya gatatu ni versement ivyo rero bikababamwo nabigeme bakibatu bafite ivyo vyumviro vyizo V zitatu ndakubwiye izo rero nizo zituma zisambura ingo nyinshi arakubaje ati mbega ndabona uri umusore akeye mugabo mwa mufise akaduga kugira ngo tuze turiyunguruza vyoroshe muri gisagara ico gihe inyishu iva kuri wewe ni wa mwisho ko atamuduga ufise muri wakaba yashize mu vyumviro ko ategezwa kubaka no murafise umuduga bizogorana cyangwa ukaba ufise uwo muduga mu kubaka ubuzima bwicanze gatonya bikagorana bikaba ngoma ko umuduga mu tuwuguza kubera ko yubatse n'umuduga atubatse n'umutima wiwawe burya urukundo rurangiriye aho nyene ni kuvuga ngo uzosigara umubwira tuje bubamfu azoje iburyo tumanuke mada muce muduga ntimwagihurije ko kubera ko ico yaraje kurondera cyaravuye mu rugo kumbure iyo nimvo ya mbere ituma ingo zisambuka muri kino gihe cy'uyu munsi abantu baraba ibintu baba bahungu canke abakobwa mu miryango iki baraba ibintu aha imvo ya kabiri twaturavye imvo ifatira kuba umwigeme canke umusore yakunze ibintu twatwibanze cyane ku ruhande rw'abigeme ico twakibonye imvo igira kabiri urumva ko ico gihe kuba yaravye ibintu amikoro yagabanutse urugo rurasambutse yari imvo ya mbere imvo igira kabiri birashobora kuvana nkumbure nk'ubugwayi runaka mu muryango mumbabarire mashobora kuba mutubatse niba mutubatse naho kandi muzokubaka birashobora kuva nko ku bugwayi dufate ko umuntu agwaye nka serugo akagwara ingwara runaka cankwe umunarugo akagwara ingwara runaka ishobora gutuma adashobora nkumbure nko kurangura nk'amabanga yawubatse bigaca bituma nkumbure urugo ruza kubamwo ingorane hagaca habaho umwe muri bo aza kurondera hanze kugira ngo ubuzima bubandanye mugabo birangira urugo rusenyutse havuga ati ko nari naje nzi yuko nje kubaka n'umuntu muzima mugabo kandi nawe siwe yashatse ko agira ubwo bumuga ntabwo ari we yimugaje byavuye kumvo zo kubuzima buhindutse mugabo birangiye urugo rusenyutse iyo nimvo ikurikira cyangwe nka bamfisuye umudamu tukabika nka ko yibaruka akarorero
je bikarangira ndamwirukanye kubera ko nari nkeneye novuga ngo urubuto runkomokako mugabo kubera ko ntabonye umwana nkomokako ikihari ubuzima bushiye bwononekara ntanguye nkumbure guca ku ruhande iga nino ngiye mu vyaha by'ubusambanyi birangiye umudamu arambiwe urugo rurasambutse. Omar kumbure tukiri ngaho nyene umuhungu n'umwigeme bakiri muri fiançailles hanyuma umwe akamenya yuko agwaye canke undi agwaye muri ico gihe impanuro wotanga umuntu yovyifatamwo gute? Mu bisanzwe nibaza ko vyoba bigoye cyane igihe umuntu yoza kumenya ukuri kwarenganye kwarahishijwe muri make igihe cyo kuresha kizwi muri migifasa ngo periode de fiançailles ni igihe kidasanzwe igihe dutegezwa kugurukiranira tukabwirazanya ukuri kose atakuri guhishijwe yumvira igihe nzo kubwira ko hari ikintu ntunze runaka mugabo nkakibura yaza kakibura urugo ruca ruhura n'ingorane ahubwo nibaza ko twubwizanye ukuri hama hakaba amahitamo nkavuga nti ndabandanya canke simbandanya. Yego kumbure iyo ni impamvu igira kabiri ishingiye ku kutarangura amabanga yubatse bivanye n'ubugwayi ubu n'ubundi ariko nibaza ko hari izindi impamvu zitandukanye utubwira nk'izindi impamvu nka zibiri canke zitatu kugira ngo kumbure turangize kino kiganiro. Imbere yuko turangiza iki kiganiro ndashobora kumbure kuvuga zimwe mu zindi impamvu iyo umuntu amaze kubaka urugo yaba umuhungu canke umukobwa no kuvuga umwe avuye mu busore abaye umugabo undi apfuye mu bukumi yiswe umugore ntibaba bakwiye cyane gose kwama biteze ko hariho ibintu biva hanze biza kubaka urugo rwabo ndavuga nk'impanuro kenshi bo banza bakicara bo hagati yabo ari babiri bakiga ingorane zimwe ziraba mu rugo n'ukuntu bo zitorera umuti. Rero hari gihe umuhungu ceka tubwe ntakiri umuhungu n'umugabo canke umudamu bashobora kumvira impanuro zo hanze zishobora kuba impanuro ziva ku bavyeyi babo canke abagenzi babo. Impanuro mbi zirashobora gutuma ingo zisambuka umuntu akava hariya ukumva ubwiyene kumwe ngo mu rugo bimeze nabi ujya mugabo wawe afisa mikora ameze gute ubwo n'umuntu w'umugabo ashaka gusambura urugo kwawe umudamu agasanga avuze vyose nta rimwe yibikiye umugabo wanje burya na ratio biragoye urabona nagatenge kukagura n'ibibazo urumva ko wa muntu aje konona urugo rw'umuntu ni nka virisi yinjiye mu rukundo rw'abari bubakanye azoca herako atangure kumwinjiza mu yindi migambi ati mbe none ubona gute tugiye turasohoka rimwe na rimwe tinangorane wa mudamu nawe ashingiye ku buzima bayemo bizomugora kwihangana ace atangura kugira gusohokana na wa mugabo wundi mudamu urumva iyo birimo biragera uko birimo birasambura ingo bizorangira wa mudamu wa mugore atiyumvamo umugabo bari bubakanye kubera ko haje wundi muntu yaje guhagarara hagati mu rukundo rwabo. Iyo ni yindi mvo ishobora gutuma umudamu yahukana n'umugabo bari bubakanye igihe imibereho mu rugo imukanze agaca atangura guhanga amaso abantu bo hanze n'impanuro ziva muri bo birangira kenshi urugo rusambutse. Yego mbega nyene gusambuka ku rugo kumbura taratubwira impamvu ya nyuma gusambuka ku rugo ho ntibyo babiva no kuko umuntu ameze kamere y'umuntu ugasanga umuntu ntimuhuje bimwe bita barundi ngo ntitwahuje. Cyane kibazo cyiza cyane kiri mu mwuga isaba n'ubwenge mu mibereho ukuntu twaruka turashobora kuba twagendeye mu mico itandukanye nk'abigeme bakaba bambabariye cyane ntabwo ndimo ndashaka kwinjira mu buzima bwa misi yose ugasanga nkumbure harabaye igihe ho harabaye imyitwarire mibi bakaba bo baba bararyamanye n'abagabo batandukanye bagera mu rugo rero bikazobagora kugira ngo bamenyere nkumbure bobo bagaca baguma muri bwa buzima burya imibiri yacu irafise ukuntu ipanze kandi umubiri ico uwumenyereje nico umenyera kandi kugira ngo uze kuwibagiza ico kintu bisokugora cyane navyo kandi birashobora kuvana niyo mvo ugaca usanga urugo rurasambutse hariho n'ibintu byinshi izo nimvo zimwe mu zindi uko nabonye ko byabaye ngombwa ko twinjira
mu mvo nyamukuru zituma ingo zisambuka kugira ngo ntiduhave duca ku masonga kuko ivyo navyo biri mu bintu nyene bituma ingo zisambuka kubera ko umwe akavuga ngo ndumva ngo atari go rugero nategezwa kubamo ndumva ntari kuteza kuba muri ubu buzima mu bijanye rero n'ubwo buzima bw'urugo bikarangira mu rugo rusambutse. Hanyuma abakobwa kumbore bari kuradukurikirana bakiri inkumi usanga bifashisha mbere n'ubu buryo bukoreshwa n'abadamu ugasanga umukobwa ni inkumi mugabo yaragiye kuri methode ya planning ugasanga arihereza utunini menga batwita amapiririne ibyo byose ntibishobora gutera gusambuka kw'ingo. Nibaza ko ijya miti ifasha kugira ngo habe irondoka ryo ku rugero kubyara ku rugero ijya n'imiti yagenewe abantu bubatse aba mama kubera ko ntushobora kupanga imbyaro utarabyara na rimwe sinzi ko ntahura ngira ngabanye imbyaro kandi ntarabyara na rimwe rero iyo yoba humbure mu gihe yoba yarakoresheje ubwo buryo byo bita ngo méthode contraceptive akaba yarabukoresheje atari bwibaruke hanyuma umubiri ugacuguma muri yo eta bikanka yuko ashobora kuba yogira ubasha bwo kurondoka ivyo bizoba byaramononeye mu buzima bwiwe navyo kandi nivyo bishobora kuzotuma urugo rwiwe rutarama kubera ko babwiye ko twebwe abashinga ntahe turanezerwa cyane nuko tugira abadukomoka ko batwitirirwa papa akora akazi nakaryoshe cyane burya hakumpamagara cyane ngo Omar numva umengo umpamagara ngo papa Queen ukampamagara uti papa Bronia izo ni nkumi zanje n'udukobwa twanje turacari duto vyonezera cyane rero uwundi muntu hirya cyo yumva ngo papa naka akaraba gasanga mu rugo rwiwe gusa nimbeba zirirwa zirakinira muri salon nakana kahari nibaza ko ivyo bitomunezera nayo rero kandi irashobora kuba imwe mu mvo zotuma ingo zisambuka. Reka kumbure tuganire turangize kino kiganiro n'igiki cokorwa kugira ngo ingo zigabanukire gusambuka n'igiki cokorwa haba mu bamaze kubaka haba no mu batarubaka n'igiki kintu cokorwa. Ubwa mbere na mbere twabanza tugatahura urukundo icarico ntabwo urukundo ari ikintu twinjiramo kugira ngo twishimishe twinezereze gusa ahubwo urukundo ni ikintu cyategezwe kuba bana cyangwa bimirije kubana ni ikintu cyategezwe kuba umushinge uramaze kubona inzu iyo ifondation itameze neza gusenyuka biroroha ubwo rukundo rero mbega ruhera ryari ruhera muri cyagihe cyo kureshanya periode de fiançailles tubwizanye ukuri kandi ntidukoreshe ibyo no kwitwa ngo ibishobisho ntavuge ngo ndimo ndamukuza umusore kubera ko afite inzobe afite amaso meza cyangwa yambara neza oya kubera ko ivyo ni ibintu bishobora guhera kubera urukundo na kandi karongera gatonya imbere yuko turangiza urukundo iyo nagukunze iyo dusezerana imbere y'ishengero n'Imana batubaza ngo tuvuga ngo ndemeye kuzobana nawe mu magogwa no mu marushwa agwaye canka akomeye nukuvuga ngo niba yagukundiye amaso meza sivyo ndakwifurije ukagira isanganye ijisho rigahuma kubera yagukunza amaso nukuvuga ntiyakunze umutima bizozana kutakwiyumvamo bizorangira musambuye niba yagukunze kuri umubogare ufise uri costo ufise amaboko uterura ivyuma ukuboko gucitse no kuvuga ngo urukundo ruzoba rugiye ko yakunze amaboko ntiyakunze umutima rero tubwizanye ukuri mu rukundo na cyane cyane mu gihe cyo kureshanya hanyuma icya kabiri nyuma yo kuva mu gihe cyo kureshanya twinjiye mu gihe cyo kubana nariko ndahanura ku nkumi n'imisore bariko bariyumvira ko bazava bashinga izabo nkumi misore ni mu bwizanye ukuri ntwavubesha ko ufise ubutunzi udafise uba muri quartier runaka atari yubamo ufise inzu runaka yubatse uko atayufise kuko ivyo bizorangira biguhamburukanye bitekuruke urugo rusambuke kububatse naho ku ruhande rw'abubakanye ereka twige kubumbwa n'ivyo dufise hanyuma turondere imitima iri hamwe kubera ko urugo rw'uwundi urugo rw'umugabo ntikubaka ubw'uwundi sinzi ko ntahura abantu bubatse abamama bareke kuhanga nk'amaso naka wewe yambara igitenge cy'amafaranga aya naya nakana nakango ntandwi hera badafunguye akanyama ivyo arimwe aragerageza kugereranya ingo zibiri ugwiwiwe n'urundi guwundi nukuvuga ngo twige kubumbwa n'ubuzima tubayemo ahubwo bidusunikire kurondera ukuntu ubuzima bwacu butera intambwe mu mibereho ya buri munsi
bityo bizotuma urukundo rwacu rurama kandi twige kumva ko burya mu bantu nuko twoba twinjiye mu kindi gisata byari byiza ko habaho kurongorwa n'Imana ku bantu abemera Imana bakumva ko ubwo rukundo nuko kimwe wasezerana imbere y'Imana n'abantu ntabwo cahindutse uwo mubakanye nimba ari umudamu wiwawe niba ari umugabo wiwawe igihe ubutunzi bwogabanuka umugabo ntiyahindutse n'ujya nyene igihe ubutunzi bugabanutse nibaza ko umugabo yagumye ari naka nzoguma ndi Omar mugabo ubutunzi bwagabanutse mugabo bitabujije ko ninakoresha ingufu shobora kongereza ubutunzi rero twige kumva ko mu rugo rw'iwacu jewe ari jewe madamu ari madamu kandi tureke kuza turakompara abo twubakanye n'abandi bo hanze ndeke kwa mandarangaguzwa ingo zisambuka kubera kurangaguzwa ndubatse akarorero mugabo ndeke kwa mandarabe inkumi zo hanze none ninaguma amaso ndayahanze mu nkumi zo hanze no kuvuga umudamu wanje bizorangira ndamuteshije agaciro kunda umudamu wiwawe kuva mukiri muri fiançailles akiri inkumi gushika musazane gushika umwe avuye muri iyi si ni kuko nisezerano tuba twasezeranye inshuti bakunzi ba PITV mwariko muradukurikirana ngize impanuro Omar arangirije ko aravuze ngo ku bantu mwubakanye ni mu bumbwe nivyo mufise yemwe nkumi yemwe misore bwizanye ukuri kandi urukundo rube umushinge wa byose. Turabashimiye rero yuko mwabanye natwe mwa kino kiganiro twizera yuko muzonezerwa kandi kigira ico kibafashije. Omar turagushimiye. Murakoze cyane. N'ubundi munsi mudutumiye twizera ko tuzoza tukaheza tugaterera ku byo dushoboye. Murakoze cyane turagushimiye turashimira namwe mwese mwako muradukurikirana kuri micro ni Pacifique Nduwimana niza ko tuguwe neza muri byose reka tubaseze tuvuga ngo bye bye.